bwe inzara nabanye nayo igihe kirekire ubuzima bubi ahandi sinenze ko nohagera uvyumva kwitwa Justin Kabasa navyo narinze niyo mpamvu abantu bose banze bonshingira intahe kuko ndi mu bantu ba mbere bakwiswa amezi 3 n'inzara njya ikintu citwa umusigati hariya muri Sosomo mu Rutana barana mu Rutana ijya musigati bakora mu sukari ijya misigati jewe nari umujama wabo nazindukira ku musigati sasa ku musigati bisho bazi kunzogwa gisukari kubera kubura ivyo gufungura i Burundi nta mama na papa nari mfise ntitwavutse kugira tube abansi b'abantu twavutse kugira tube intsinzi y'abadukunda gusa nubwo twokwiyanka mugabo twiyankira ku bantu beza tuko twubaka ubwami tutazi tuzokwinjira dufise ingabo n'amacumba ducongera buri mwanya ariko nitwubaka nitwiyanka ku bantu babi tuzuba tuko twicira intambara nkingwa nyigeze kubaho muri Spartacus mu 1900 kera habayeho ubwami bw'abaspartacus tuzuba tuko twicira ugo rugamba mugabo nitwaba tuko turakora ivyiza tubikorera abeza ndakubwiza ukuri ubwo n'ubwami bwubatswe kera. Hey everybody, murameze fresh. I think that everybody mumeze neza. So reka tubandanye tubabwira yuko abantu bataragira subscribe kwanza bahombye cyane. Twe turagarutse muri JCTV tumeze fresh cyane. Je mubona kuri micro ya mbere nitwa Mr Love Babla Simba Babla genge stronger boy the boss at Tiroji one mission and one people one color water get to one mind one nation amaliskete kamaliskemeka bakebeza ntaho zibira amazi ama country kid east kid south kid North Kid, East Kid. So turagarutse ngaha dufise umutumira dasanzwe. Abasesanguzi mubandanye mutora yamakaye mwongere ko na kino kiganiro kwanza mushire hamwe mwashira ivya mbere. Ndazi yuko naha amateka za guhavugirwa ni menshi cyane. Abantu bataragira subscribe ndongeye kubibutsa n'ubundi muyigire mubandanye mudushigikira cyane kuzindi poem zidasanzwe no kwindi target dasanzwe twe tubafitiye muri JCTV all the way from Talent Time. Jereka ndamwakire ntarinze kuguma ndababwira byinshi ahubwo reka nawe bibibwirire. So reka ma bro ndabona kuri mikro ya kabiri iteguye cyane. Je ni mikro ya kabiri kandi kiri nacho sikafise swaga pete yangu. Nozikura hey. Pete yangu sikafise swaga nawe wendaki. Naje nibizo no mu diaspora. Harabuze yunda mbarira. Jesa na diaspora. Hapana, mu diaspora ni jewe. Jende mu diaspora. Jende bavuga bro. Okay, wowe urumwe bavuga. Jewe sinaje gushinga ba diaspora. Ahubwo naje kubaka ba diaspora. Kubo weni wubaka ba diaspora. Ni je ndubaka ba diaspora. Reka ndavugira ka diaspora ka kabiri basi ka Karundi. Ko jenda ka diaspora ko mukinama ibujumbura. Ariko abantu barashaka kumenya ugiye kutubwira ibiki kwanza ubidondore. Icambere ndabaramukije cyane abakunzi bacu. Igisigaye naco nanje ndakomeye cyane. Aba muri JCTV ndetse mvuga ati abana amahoro y'Imana bane namwe. Nashitse mu bwami hano felicitation ameze neza cyane. Manuko yashika wahabonye gute? Nahabonye kabisa mzati bana ni ryambere kabisa ninjiye muri studio y'abantu bamaze kwitahura. Mwari yibonye. Ariko barashaka kumenya ninde waje kubabwira ubiki jewe barashaka kumenya nyene bihagije. Kugira bamenye bihagije benshi mu basanzwe badukwikana kuri YouTube cyangwa ku Facebook cyangwa hirya no hino basanzwe bazi ko ndi Justin Kabasa. Kandi basanzwe yuko fise ivyo nkora byinshi bigiye bitandukanye ya mu byerekeye ingabire no kurondera amafaranga y'irasiyo peti yangu. Irasiyo ne kugumu yihagarara ko cyane mwihi. Nico gituma hajya twebwe abantu twavuze dushonje ntituba dukeneye ko tuzopfa dushonje. Bisaba ko dukora ibishoboka. Bijya nta kintu cyambere kibabaza nk'inzara. Nta kintu cyambere kibabaza nk'inzara. Ako kano ni kabindake. Inzara. Mane ntuzugira inzara musaza. Uzugwanye ugwana inzara. Ugwanye inzara. Inzara nimbi. Nka definition y'inzara yabaza komeza gute? N'ubuzima bubi. Iyo ni ntangama iyo ni ndangura kintu. Indangura kintu y'inzara bayitwa ubuzima bubi. Ariko turabona yuko yiteguye fresh yitwa Justin Kabasa ariko turashaka kumenya mwimisi ariko arakora ibiki ko twaheruka tumubona ariko arasigura amafilme kwanza. Mwimisi yo bagezehe bimeze gute? Mbega ajya amaseri ari trend mwara yasiguye turashaka kumenya ibijanye n'umugabo wawe bigeze hehe kwanza.
icambere no kubwira kuvyerekeye cinema gusobanura bijya ahantu tubihagarika kubera ko kajya nakazi twihaye je nakubwiye gusobanura ijya n'inzara intwara gusa nabwo ati ubaha inzara musaza rero amaseri mashasha arakogwa kubera tuge turapostinga ngaho iwacu Burundi ntabwo dufite ubushobozi bwa website twikoze turashira ku ma website gusa kubera ko tutaragira ako kanu ko kwiyubura umunsi uri izina bizogenda neza mugabo filime turacakora nubwo gusa umuntu yahuye n'ibibazo bisabwa yuko gusa mudusengera cyane umuntu yongera agaruka ku muvuduko udasanzwe waterikwiye kuko biragoye gutahura abantu basanzwe batabibona mugabo abizi barabitahura ati hano hari ikibazo ariko mu gisata cyo gusigura amafilime ubona nyene ingufu zikenewe arizi ingufu zikenewe abarundi babatahure namwe ingufu zikenewe sukuvate ngo nukudushigikira aya kuko abarundi benshi n'injyaje mubasaba ikibasi je ucuno wasaba barabe gusa filime hama icingenze gusa birenganira kuko nibigira abanyabwenge dusanga kubishira mu kinogo bavyumva kubera ko mvuze ati ngo je banshigikire ndi muri vya bindi vya kera cagiye tuguma dukora ibiganiro bana nkeneye support mushigikira ukunuku twebwe hano tugeze dukeneye support dukeneye atahura ibintu akavuga ati reka bino bintu je ndabijemo urizana sindakuzana kuko ndiko ndavuga ati supporting wewe umengo ndikunda guprofita amafaranga yawe je gusa mbandanya nkora nimba ndiko nkora amafuti reka mbandanye nikoreye amafuti kugira mbashe gufungura ariko we no wumva ko nakoze amafuti uranyigira ati bigenda ko tubwira ukore ije ryawe rigumye ririmo tuntu tuvuga ngo tsi nyo ndakubwira ati hajya harakoma kameze nabi cubikurikirana ati hajya harakoma kameze nabi bamwita Giste Kabisa yego ucinjira mu bintu byo gusigura ikintu cakugoye ikintu cangoye gumanza kumenya ikintu cangoye kumanza kumenya ije ryanje aho riri nico kibazo cambere umuntu ahura naco aritoye gute mani narituye amasaya nijoro nashe kweri hari 5 z'ijoro kuko byari bigoye gufata umwanzuro ukafatika je nsobanura muri ino nzira si sawa mugabo arumwe ambwiye ati kugira ubikore neza bimanza kumanza ukavumbura ati mbega ije ryawe rituruka he nagi kuvumbura yuko ije ryanje aho rituruka ariko namanje gukora ndamanza ndabena ati nge nabeho nababaye cyane nagiye mbona aho ije ryanje rituruka nico kibazo cyambere cyambangamira rero ndabishimira Imana uko biri kose turakora kandi bakanabiraba ati turakora kandi bakanabiraba abantu mutaramushigikira je ndabisabiye muze kumushigikira nubwo yavuze ngo nta bintu by'amajambo gwakeneye ngo nta kingo bikorwa gusashaka byivugira ariko araba gene benshi abagenzi benshi bariko baraturaba kandi nabo gasanga bifitiye target yo kuvuga ngo nanye nzoba musobanura none nk'abagenzi bariko baraturaba bibaza yuko bakeneye iki kugira baze gusigura ico bakeneye ubwenge ariko ubwenge barondera ubwagute rega benshi bazi ko babufise nukurondera ubwenge bumeze gute nukurondera ubwenge butandukanye n'ujya bwo muhira kwiyumvira ati uyu munsi ndafungura nukurondera bwa bwenge bwo kwiyumvira ati no musisinza kujya kugira rero mfungure nemera gutanga igitambo nibagira ubwenge niho bazobasha kubona ibyo bagomba gukora niho bazoshobora gutinyuka kuko benshi baracari injije ntibabona kujya rero gusamara kwabo gufata ibintu minenegwe nivyo bizotuma n'imyaka igomeza idutwara tukibagirwa abo turi bo kandi dukwiye kuba abo turi bo before mbere ko tugera muri iriya myaka ariko we kuri wewe bibaza ko igihe canyaca ari iki je gihe canyaco kizimana kubera ko sinova mvuga ati kini gihe canje oya utuntu twawe Imana ibiturimo neza ntubibona gute igituma ndabibona ndabiraba igihe mbere na mbere sinakora gusobanura nakora ibindi byo kina filime na comedy nkaba itundi tuntu twatari nakora mugabo umwanya wanje ugeze uravyumva umwanya wanje umaze kugera Imana kwa kuntu kwayo yikoreye utuntu twayirandika niyo mpamvu nisanze nanje ndi kuri micro ibintu ntari ninzi ko nzo kwigira nkora nisanze nanje ndi kuri micro mvuga ati diaspora mbatubwa ndi ni Imana rero mbe murika Imana yikorere gusa nimuze mudidinganye mufata ibintu mushirimo ingufu reka Imana yikorere ariko twe turashaka kumenya ukiri muri comedy warumeze gute bana muri comedy yo muri comedy nari meze neza warameze neza muri comedy nari meze neza kubera ko comedy nubwo gusobanura naho nyine gusobanura nashiramo comedy nyinshi mu yandi majambo sinigeze mpunga comedy ndacari kumwe na comedy hoho comedy kare nayikora kuri video bakambona ariko ubu nkora voice ntibambona
bagatwenga batambona ibaze rero wambona rero ko byari bimeze piti yangu naratwiga kuri comedy ariko twe turashaka kutuyereke nk'umukomedi nyene yabigize umwuga jewe ikintu cya mbere nakubwira urabona ngaha ko turi bakeya je vraiment naragiye muri Tanzania Dar es Salaam piti yangu nigira umukamwe ngo je ngo ndazi Kiswahili cyangwa Kiswahili cyo ngaha mu Kamenge cya 27 22 kimwe cha hujambo hujakura nico natwaye muri Tanzania rero je ngeze hari muri Tanzania nangiye kora umujama vuga ati bana je ngo manda agura karere kubera ko ntanguye kwitwa kundi mu comedy ngeze hari rero camara no mu mpete w'umurundi yage gupambana ebara cyo twatembera rero gice nibagira karanga nani passport yanje ndayishira muhira sinayitemberana mandi majama natembeye ntafise ikindanga kundi umuntu ntafise igitamburisho nasikia kibari yoyo mimi nakusikia 5 kwa 5 imana igwezagire cyane uzoje mwijuru umusaza ngabo uzoje mwijuru tababaye vuga yego mani na Yesu yarababaye wewe ni gute uje bitababaye mwijuru baravyumva rero donc rero maze kugera hariya urumva maze kugera hariya polisi badufata saa 3 z'ijoro bacu baratubona tugo turatembera nyiye madogo simameni hapo hapo eba nato kwera ubwoba dutanga kujugumira turigirana tebara ngaha turafashwe kwe naho bacu batora itoci bacara kumurika baratwegera nyene ibipolisi bifise ibintu vyije nyene ngo bimeze nyene neza bikwiye nza no bakira tubwiye nyema ndo matuke wa pusku kubera nyene ninzi gisore cyo kwigomboza ndambwira ati mheshimiwa tumetoka hospitalini kuangalia mgonjwa ndio ngwa mna mgonjwa hospitalini ndio sawa nyonge matako haraka avuze nyonga matako ndakabura mu mutwe izo ni na hao rero kama sirenge unasikia string unaona nyonga matako namaza na verify mutwe wanje ati nyonga matako ni gikwiri kumenga kwa ntibaka nigishije kwishuri ashizo ni na hao mu giswa ndabwira umujama turi kumate we nyonga matako rakizi ati wapi kwiri nyonga matako naconze ndake sope mutwe umupolisi araturabije turi mu nza numva yavuze rero ningoga nyonge matako harapo ndagayiga umutwe ndakabura ashe cyangomba rero niba ko votere nyonga matako ngo niki ndakibura cyo votere nyonga matako no kunyonga igisusu cyo turasobeka rero cyo turasobeka peti yangu nabaye monkezi mu gutigiti igisusu hari muri Tanzania narakinyonze ndake ariko nagiye numva ngo nyonga matako nigisigura kunyonga abo no gutibika agatsinzi gakora kagwa ku mukumu pa hapa mimi naenda nasikia mzee byari bikomeye rero nico nakubwira ati rero tugaruka handi nyine kuri tubwe bajene bwabo menye babukenewe kwiga ibishoboka n'ibidashoboka ukajyaniranya kuko ntuzi iyo bwirugeze je bwize ndi muri Dar es Salaam ariko no musarana iberenga hayi umunsi nibereye taho ni Bujumbura nakunzwe n'Imana yo mwijuru cyangwa ndo namwe bw'abajene cyangira umutima wa kafyufyo abandi bagira umutima w'ikivuguto ode turashaka kumenya muri filime naho bakunda kuguha amasenari yameze gute muri filime wakunda gukina zimeze nakunda gukina yani style ya comedy muri filime ariko gusa muri filime je nari nkeneye zige system za bwombo nave byasiguriye bite yanga kona kano k'abantu babaguruguru nimba ari kintu cyambere nari nkunda mu masenari nari nkunda scene zige za hivi na hivi mugabo wasanga bacama system za comedy zo kuba umuboyi no kuba umuntu acunga kuri protaye umuntu akacabandanya ubuzima ko nyene okay ariko turashaka kumenya mu gogo gwa film ngaha mu Burundi pana gusigura mu gogo gwa film ngaha mu Burundi entertainment mujanye na film we yakwigishije ico nyigishije kugira ubujyajya harimo ubujyajya bwinshi nico cyo nyine nyigishije ibi vya film ngayo yacu Burundi udafise ubujyajya ntushobora gutera imbere kandi byatumye ngira inguvu zo kumenya abo nkwiye kubana nabo bano bantu bacu barabesha kandi bano bantu bakina cinema nabo bwiwawe je ndababwira ikintu ego ntabwo jewe numva ati ndi ku rwego rwabo kuko je nifite ibintu nikorera bituma ndaramfunguye bo biyumvire ngo kumenyekana ngo nije bituma umuntu acaba big deal akabikintu gihambaye kumenyekana kwa mbere no kumva kinda yawe ihaze ushonje ntumenyekana man uravyumva rero bano bamaze kugira hejuru bamaze kugira ivyo bakora ku giti cyabo hari ikintu kimwe batarakora niyo mpamvu cyo sanga filime zi Burundi zose ziguma ziyumba ziguma zitamba ama piano uravyumva waraba iyi filime ugasanga gitamba ama piano
warabiriye basanga iri kwitaba mu piano iriya iri muri sekira ukavuga ati n'ibindi biki gusa haraba kina filime za fresh barakina navuze ati abarundi hari nimbeshi imbere banasohora nziza abarundi barakina filime bakasohora filime nziza ikosa ikosa riri hano hantu nuwuhe musana ukomeye utinyitse muri abo bakina filime utoshobora kwegera ntawubaho bose ni babandi ni gute usanga filime abagiteri twemera batanu ugasanga bahuriye muri filime imwe amakosa ya mbere bakora nayo mu bindi bihugu kuntu baba bameze hoho habaho umuvuga ati jendi brand je simenyegwa soro wese dupfa gukora na cinema ni hehe wigeze ubona abagiteri batanu icyarimwe muri filime reka ndagwa karorero ego harabayo filime ya Singamu bakoze collabo raba imyaka itwaye kugira bakora iyo collabo naho si filime imwe ni filime imwe ntibasubira kugira izindi muga twebwe uyu munsi ndi muri iyi ejo ndi muri iyi ejo ndi muri iyi eske wowe ubusani bwawe nugutaratamba kuba bend ikintu kimwe birakunanira ariko nyene wobahanuriye ije sino bahanura kuko bafise ubwenge urumva ahubwo ije cinda basaba n'ikintu kimwe nibareke ubujyajya bakore filime twatugeze ku rwego gwiza wo gutanga amasanamu ameze neza quality imeze neza kandi quality ni fresh imeze fresh na script zabo ugira ufata filime bagenda barasubiramo za script za kera nico kintu kimbabaza kandi kindi babuze je ndabivuze je nitwa Jisteka Barsa je ndi mu diaspora nishinze atamuntu numwe yanshinze ngo mbe mu diaspora ukonje uko njyama ndimenya mugabo ndababwira nimba ukeneye gutera imbere muri filime kora creation uhindure script ariko ba John K barabigerageza John K mbega uramaze kubona subtitles zabo aho bazandika aho zigera uzurore cinema zabo subtitle y'icyongereza yonyene igera ngaha yasaba kubigeze hasi ntibazi na miziri ya subtitle iryo nirindi kosa John K yarakoze filime nanje mvuga ati respect muga nawe byavuye bimubera ikindi kibazo aracyari muri ya maso y'impumyi ntagomba kubona wowe yiyumvira ngo zijya nguvu zihari nizo zizoba zikenewe hari ukuntu ukora hit rimwe ndagwa karorero hari ukuntu ukora hit rimwe umugabo yitwa God of Love wo muri Tanzania no mugabo yiyemera ko afite amafaranga menshi ya uko biri nyene turabona kuri izo social afite amahera hari akana gusa kamwe umugabo umwe yavyatereka jaga kandi agasabe irigi rimwe ari mu modoka ati je n'amahera mfise mbwa ngene iyo mirigi rimwe ndashonje uwo mwana kudandaza amagi yabandi abari kudandaza amagi yafashe irigi rimwe ararikuramo ararimo ahaye umuntu muzima umuntu afise umuntu akuze wamajama cyambwa rero kubera ko umpaye irigi atamafaranga nari kuguha atakireka ndaguhe 2000 unyeretse umutima mwiza uravyumva rero nikere ngo byo kuvuga kuri ibi John K yakaba keneye kuguma avuga ati je nanje nkeneye kuguma ndi hejuru y'abandi bose nkuko nabikoze yari yateye intambwe gusumbya abandi bose yari yabigerageje yari gukora systeme yo kubona abajya bo hejuru ataribo akirabira bari abapeti bo hasi kuko niko kuvugwa ati John K biratangaje uyu munsi afashije umwana uyu munsi John K afashije uyu mwana bigenze kuri uko niko kuvugwa kwama ari mu mitima y'abantu none reka duha karorero je maze gukora kenshi kandi no sindarambirwa everything nacakora ukagera ngo nuko atanze ukagera ngo nuko atamaze kumva yuko ari izina rya Kabarisa rihari mugabo ikibazo gusa ni kimwe kwa kwikunda na bwa bujyaje bo kwibona ati jewe ndahaze man ibi ni ivyisi musaza turapfa tukabisiga duharanira buri kimwe mugabo indondoro turapfa tukabisiga rero biwacu bano bantu biwacu ngahi Burundi ntibaramya ko systeme ko gusubira inyuma gutora bari yumengo ntibashoboye kugira babashe kuvugwa bo bakeneye ngo ngomba nkore cinema ngiri trendy nda filime imeze ukunuku man filime twese tukina mu Kirundi nibyo tukwiye guterera imbere mu Kirundi kuko nici wacu mugaje ndakubwira ati harabasanye barenga 13 canke 6 wemera woshaka ko interview mu Giswahili bikabananira iyi niyo life sibo bonyene n'abantu basanzwe abo byonanira benshi rero nimba bakubwira rero nimba uri umuyigizaje uri umuntu kina filime ubuzi bino bintu bitanu bufise icambere ubumenyi kandi ukafise na discipline uravyumva ibindi navyo ni ma characters n'ibindi kandi akubwira ati ngo impano no kwiga birajyana turi muri society twakira abantu batandukanye ni gute ukuna na kwiga Igiswahili basi eri Igiswahili cyamaze kuba international nage numva n'umuzonga kandi ndamutsa mu Igiswahili mvuga ati alhamdulillah twateye imbere rero ico no kubwira ni iki nuko twobimenya twige ibishoboka n'ibidashoboka ego je nta byinshi nzimana
magabo jewe impano yo gukina filime cyangwa comedy ibyo si umuntu yabinyigishije ubwiwanje nkwiye kuvyigisha nta certificate yavyo ndabifitiye mugabo usanga ico kintu arico navukiye kuko ndacumva ko gusumbya canke tugwane no kugira ikirundi kibe international ikirundi kibe international ijambo ndakesera iryo havuregera muri Amerika yogenda ndakesera none amasirenge yo ntirirwa aragenda rega nanjye amasirenge yo muri Amerika menshi bakoreshwa ngaha irinda kwereke ahubwo nzi bonzi twiguharanira ngo ikirundi ngo kigere kure uravyumva ahubwo dukwiguharanira umuco wacu umuco si kirundi oya muri filime uri kurakora uri kurakina nyuzamwo umuco wawe twebwe ngaha twigira sinda bibazwa hatuna creation filime za no mu Burundi ziguma ziri kuri za zindi umufana w'iwacu ikosa rya mbere maze kubona ngiye gusoma mu commentaire ikosa rya mbere niri araba filime akacabana nibizoza guhera ivyo ntibiba bikwiye kubimenya abakwiye kuraba cinema bikamucanga ati mbega bizohera gute mugabo je ngiye kurira filime mu Burundi ndamurati yo ibi bica bigenda kuyo ndahevye tavuye ngaha ari kuyisina natija kwiga bica bikurikirana kunuku wewe wakiye aba diaspora babiri aha bica biboneka kategori uyu je sindamwakira nza kwakira uyu bica bibonekana mugabo umunyabwenge ushiramwe izindi nguvu nimba haje aba diaspora babiri tubakira gute none bipfira mu bazandika canke bipfira muri management bayateguye film byose bipfira kuri management kuko nta buryo bayatanze umwanditsi aragerageza kwandika mugabo n'abakinyi bwabo ntibashira gushira muri ivyumviro vyabo kuko baratinya aba director uze utinya mu director tagomba kuguha ijambo abari njyagiye bari umuntu mubi abandi bose sanga aba director abantu batuje bakira iciyumviro kije muganga aho zamumva ngo mane ntunkontrol nije nabigize ibi nibi kugira ubone kuri kipa wa mbere man iyi se tukikuyitondera kubera ntago tubwe tuyize ahubwo tubwe iyi si ratuzi ariko bavuga yuko ngo isingo ifise agaciro ku muntu ari muzima ushonje yogira agaciro gute nayo nakubwiye ko umuntu ari muzima gusa jewe nanje novuga ati kisi je no inayishimira ahubwo nkwiye kuyanka cyane barakora amakosa bakibagira ko bavutse bari gusa navyo ugasanga umuntu ariko yigira umuntu munini kandi yavutse ari gusa ariko ntibashobora kwibaza ati none kubera iki tuba turabapete turi uruyoya twavutse tuvuga ururimi rumwe tumaze gukura kwiga kuvuga izindi ndimi zitandukanye n'agapete k'akazungu kavutse kavuga kujya tuvuga twese ko twavutse tuvuga ururimi rumwe muga tumaze gukura tuvugira mu ndimi zitandukanye ibyo niba byibaza ariko twe turashaka kumenya twarabonye yaratanze ikiganiro gasore comedy aratanga ikiganiro avuga ati ibi bintu vya comedy ibi bintu by'abastare bo ngaha mu Burundi ibintu byo muri entertainment ntibaze barabahesha ntibababeshe ba faking life umunyabibazo wa mbere n'umujene w'imyaka 25 kuduga abafise ibibazo cyane kuva kuri 18 tukaya kuri 25 arafise ibibazo byinshi kubera ko aba mu buzima bw'ivyifuzo byinshi abagendana mu mutwe aguma ngo nzogura imodoka mu gasanga mu peti abana anakafurani nta kintu ari karakora gasanga mama ngo je nzoba ndumumesha yari karashikiriza ikiganiro avuga ati abajene tujye naratembereye hanze y'igihugu narabonye imagi ubuzima mu mezi ndaze nawe warabibonye ibintu gasore aheruka gushikiriza inyuma yo kuvuga yuko ibi bintu byo muri entertainment beshi bagerageza kuba mu buzima atari ubwabo ugasanga bariko barakwepa ubuzima bwabo bwa nyabo nawe nivyo wowe uri kurabona ubayemwo canke wuba mu buzima bwa nyabwo nta bantu burya we nawe bavuga ati ya mpetera faking life nawe nyene n'umukawushi mu bandi nize ingeso y'umugabo yitwa Ildefonso Comedian ijyangendo ya Ildefonso Comedian niyo nize Ildefonso mu basani ba mbere bakomeye mu Burundi arimo aba comedy no mu basani kuko nta muntu wamusubye subscribe ariko nta musi umwigeza faking ubuzima niyo mpamvu nanje ntokora iryo kosa ngo faking ubuzima nze kwihisha mu buzima nakwiriye nkeneye kubona ndiwe urabona twebwe nyene ni twebwe nimba ntembeye hajya ntegeza kuzotembera umuntu kuko abantu bashimvira ngo gumutembera ngo agasuzuko gaca gahera je nzohaca ngiye kurondera igihombo z'untwenge mugabo nzora arafunguye wowe uri kurantwenga uri kuravuga uzorara inzara nindi ngahazo bashoboye isi je nzoca hajya igituma gasore yavuze ibyo bintu iyo ni inkuru yamushikiye yabonye yuko yakoze amakosa
kubera ko ndibuka igihe yakora kuri PJ Classic FM ataragira umuduga yegereza bajaje kugira ponyoke yiruke kubera ko busani rero bijya ni nko kwicuza yagombye kubivuga si kufata ko ari kubakibura ku giti kwiwe yakwari kwicuza ko yafekinze ubuzima rero niyo mpamvu yashoboye gushikiriza yashoboye gushikiriza bijya bintu avuga ati abajene iki niki gufekinga ubuzima nitugwe kubigira kuko yariko arivuga ubwiwe ku giti ciwe ariko abajene besho urabona uko bijya bintu babibaye mu byo buzima babayemo biri muri commentaire bandika bavuga ati kweri uramvugiye ibintu na jene uko erege gituma ni kubera ko babaye impumya abandi bajene bahanze amaso bajya bakuru bibagirwa bo ukuntu bateye ariko nakubwiye ati ni handi bigusaba kwiga umunyabwenge ntaza kora bati ngo urumva ngo jewe ngo ngoma ndabe ngo naka ingendo yundi ravuna ariko umunyabwenge ngira ku bantu bose umunyabwenge ngira ku bantu bose umunyabwenge ngira ko gendo bazi okay nyigira ko turakuzo ko ushobora ibintu by'iwanje simuze ngo ushobora ibintu by'iwawe ahubwo je nigira yani mu makosa we ukora je ndakura mwicigwa ana nimba ari umuntu mutoyi uramwigira ko ajya makosa akora akavuga ati ajya makosa je yakoze ntaho no umuntu mutoyi ari umuntu ukoze n'abantu babiri batandukanye urumva uwari we wese kira muntu wese aragusigira isomo oya sukufata ngo buri muntu wese aragusigira isomo oya ahubwo ejo haheze niho haguhaye icigwa urana uyu munsi aha nta somo uri kurahura naryo ukagira ku munsi w'ejo vendredi ibyabaye yesterday ni somo n'icigwa niko bikwiye kumera ariko menye yuko every day umuntu azoguma yigira ku bantu bose kubera buri muntu wese muhura ni page gitaba akuzingururi ugira umere nka wawe ivyo muzakuyaga ni page abakuzingururi ugira umere nk'umupeterano yigeze kwiga icyongereza imbere yo kwishura amanza kwandika akaja abisoma bakiga wowe wamubwiye ati ninde shoko kubaza kino kibazo kugira kibazo yaca amanza kandika akaca gisoma bimubera intambamye yagiye mu nama boko ravuga amajambo nkuko Korana amajambo yamanza kwandika akaza gusoma mu gihe huyo kwandikiye mu mutwe agasomera mu mutwe rero ahubwo je sino bakibura ngo bagende ngo kwigira ngo ku bantu bose kuko niho kwiga ku bantu bose ngo bashobore ahubwo wewe ni wige urinde ukora iki ugomba iki ariko buri munsi wavuze ko bisaba kwiga navuze ati ni kwiga si gufata ngo wiga ku muntu iga wewe ubwawe wigira ku bintu byose oya wigira ku bintu byose abantu twotahurana kuko sinovura ngenda kwiga ukuntu notwara imodoka nkagenda kwiga ukuntu notwara imoto ukuntu ngenda kwiga ujya mu muntu nkagenda kwiga ujya mu nafise umutima mubi oya ahubwo wiga ibintu bibiri gusa wiga umuntu mubi n'umuntu mwiza byonyene ntiwiga ubwoko kuko ngaha kwisi nta bintu by'ubwoko ngo urumva ngo uriya ngo numukingo kwisi turi ubwoko bw'abantu babiri gusa umuntu mubi n'umuntu mwiza nubwo ngo ubwoko ariko benshi baravuga ko woba ufise isoni imeze nk'agasore cyangwa musana gasore ibyo navyo nawe je ukuntu bimeze ivyo byose turabizi nagasore kwisura umenga ivyo byose turabizi nagasore nawe nyine arabizi kandi ivyo nigihe kirekire twese turazinanye ariko byagenze gute byagenze nk'akavirigire kabaye bimeze neza kandi kubera ko twebwe tumeze kumwe tuvuga kumwe dusa kumwe tugwe turi projet niniya muba mwaraganirije abavyeyi mu babazi abavyeyi pati yangu tuba turi muri systeme urumva haro systeme ubu kwiye kwiga no kutahura twebwe tumeze kumwe je ndi mu bapeti sana gasore vuga gasore tutambuka kumwe usije gusa kwenda musubizo ariko kiritere dose mu rumenganizo n'ubwanwa dufise ubwanwa bumeze kumwe ariko ujya muje bamuhura kangahe mu ndwe tujye ntitwohura duhuye usanga dukora amakosa usanga dukoze ibyo tutagomba gukora ahubwo twararindiriye igihe cyanyaco Imana ibikore kubera ko urabona nk'ubu ati jewe nk'ubu uje duhure na Ismaili ubwi wacu hari gafoto gusa kamwe bwa ntugonje gushira ibindi ku mugaragaro umunsi uri izina ryo kuri kuzoja ku mugaragaro yani kuna kitu mko mnapanga yani kuna situation fulani ya fulani Anijisikia kabisa turi kumwe muri JCTV wanaje muri time turiko turamumaza mwe n'ayandi mujanye n'umwuga we wo gusobanura ariko aratubwira ko yaciye no mu mwuga wo gukina amafilimi araca no muri comedy ariko asanzwe atubwiye yuko ariko arasigura amafilimi asanzwe ashiramo amakomedi mwe mwaba muvyumva abantu muba muri ko muramwumviriza muri ko muraba amafilimi yiwe n'umusore afite impano idasanzwe hamwe yoshigikirwa bikomeye hamwe twomuha umwanya ndazi nawe nyene yokora amateka natwe tukemeza umunyamahanga aho ubona ko nawe nyene amaze gushika ku ntambwe ikomeye cyane twe turamwishimiye kwanza
kandi turanamuteye intege kubera ko turavye ko yari arejo siko ari uno munsi ibintu biriko biratanga agafaranga urabona ko asigaye yitwa no mu diaspora wo mu Burundi aho abandi tubita aba diaspora bagiye hanze y'igihugu ariko we akakuvuga ati jewe uno munsi ndi mu diaspora aho ngaha nyene mu gihugu umva si ibintu bisanzwe impamvu nazanye bakana ko diaspora jewe ari umuntu agomba ngo je rumva ngo je ngo ndi mu diaspora ngo aba diaspora nibo batumye ngo abana b'abakobwa batumutwe cyangwa sanga bara ku WhatsApp ngo guma barungika ama video kugira baronka amafaranga cyane bati none mu aba diaspora bitugane ati wo kwituma diaspora nivyo wanavyo rero je cinza kwituma diaspora gusa naragize hasironga kidogo kujya kwituma diaspora nta muntu yasuye kuncorera twocorera manager ndabibamwo mugabe ndamara gukomera cyambara ati rero nije ndi mu diaspora Burundi nje nyene abandi bose bari hanze mandi maja muri jimba nkiyo kwakira ba diaspora les diaspora mambo muzare mu zashanda bakire kuko nje nyene mba mu kinama ibujumbura ravyo rero kandi ikindi naco jewe nubwo ntushikikirwa n'abarundi benshi sinkeneye urunaniye rugero vate ngo nkeneye ngo abantu benshi ngo bazimashigikire nabo nyine ubwabo ko bari irukana na situation turimo ngahe Bujumbura buri umwe wese agoma araba ikirere ukuntu kimeze jewe nubwo ntushikikirwa gusa na mama wanje irankunda Salima byo nyine bimaze guheza mama wanje irankunda Salima mbwiye ati jewe ndagushigikiye biba biheze uravyumva kuko iyo niyo mpano ya mbere akikupenda tu inatosha urumva iyo niyo mpano ya mbere urumva niyo muryango wa mbere niyo nshuti ya mbere niyo muvyeyi wa mbere Salima irankunda ariko nukeneye mu subscribers aba subscribe jewe nta niki nkigitanga narateye imbere one subscriber sigira partage hari kera ubu barigirira batabigize wapi uravyumva rero nokubwira ati rero jewe irankunda Salima wonyene anshigikiye abandi mwese mugacimushaka mukabereka nta kibazo kubera ko nzoba ndi mwisenga ry'urukundo gusa kubera ko nivyo bikeneye kudukomeza kandi nikini naco sinico na Wizo Kitchen nawe nyene anshigikiye byo biheze kuko uwo nawe ni brother wanje uravyumva kubera ko Wizo Kitchen nawe n'umuntu asanzwe nawe nyene afise system yo gukora utuntu tugutanga imirire ivyo gufungura yani zijyanja zi professionnel kuko je ndambwa ati ndiko ndasobanura ndasonza akambati none genda muri Wizo Kitchen ufungure niyo mpamvu rero mbwa ati rero brother nimba Wizo Kitchen hari shigikira nze ndafungura kugira nkore neza kubera ko bisaba yuko tujya cyane twebwe kugira dukore ibintu biri ku rutonde rwiza rero Wizo Kitchen nawe rero n'umuntu akora ibintu bya restaurant je ndisabiye imbere y'ikinyamakuru Wizo Kitchen ntamwo papa mdogo ndake twe turashaka kumenya ninde yakwese PM ibintu byo gusigura amafilm ya okay buri muntu wese agira inspiration wikuye nawe yiwawe jewe inspiration aho nayivanye kure kuko kugira rero abakwije ryanje haraho tugomba guhurira n'umuntu bitwa Kirabiranya hama twe turashaka kumenya nk'umuntu yakwese PM muri bino bintu byo gusigura amafilme yoba ariho byagenze gute buri umuntu wese agira abikura kuko nta muntu nomwe yavura yedukiza mu kintu dafise abikura inspiration jewe wanje novuga ati ko nekwe ku mugabo yitwa Kirabiranya Kirabiranya narashiye kumukora ku tuntu twinshi tutu vibe to guhuza comedy yanje na cinema nubwira rabanije ryanje kenshi rako gutaginga we ndashaka kumera kumwe mugabo ahari gusa nuko turi i Burundi nawe atari Burundi tubwe ngaha i Bujumbura ikibazo duhora naco kino kibano cyacu kiragoye kubana nabo ariko nahantu hose bro hose go ikibano kiba kigoye biragoye nta hantu kiba vyoroshe mugabo hano iwacu hoho birenze koro rega no kubera ngahe haci ariho tuba niho rega tumara umwanya munini uyu urabona je wanafata kandi nkatembera je ndafata umwanya nkatembera kugira nige situation y'ikindi gihe ukuntu bibayeho urumva icambere nisenga muri system y'ubushakashatsi kugira amenye ati mbega tubwi Bujumbura tubuze iki dukwiye gukora gute wasanze tubuze twebwe tubuze ikintu kinini sinova mfite ngo urukundo kuko buri munsi afite urukundo akunda mugenzi we twese nasanze tubuze ikintu cyo gutahura dutahura ahubwo twigira abanyabwoba kandi dukeneye gukomera kuko n'umugwiza atunga kubwira tugira amafaranga menshi bisaba kuba na roho ngumu umutima ukomeye rero natwe ngaho Bujumbura benshi ntibafise umutima ukomeye bafata ibintu binenegwe kandi ibyo bintu binenegwe dukeneye kubaka igihugu ariko usanga bivana na target abafise mu bintu rega abantu baje mu bintu bavuga ati ko ndabikora kugira
gusa ujya mu neighbor gusa- wanje abone yuko nkaze gusa urumva biratandukanye rega n'umuntu abikora avuga ati je ndonderamwe amahera yo gutunga family urabona ukuntu bimeze nta kintu washyizemo umugabane wawe ngo ugavure kigenda uko nyene udakuyemo n'ibihumbi 200 jewe ndaguha akarorero kuri system yacu yo gusobanura tuvuye mu Burundi n'amafaranga iduha cyane n'amafaranga iduha memaroro ni nko atamafaranga birimo amafaranga gato yaronke ni bano bantu bagira publicité baduha amaze konta tukabacishiriza mu masinema yabo naho ngaho i Burundi abikora ku kimenyane yana takuzi nakuzi wamara kumwegera ukamubwira ati jewe nkeneye miliyoni 6 nyimba kuko izo miliyoni 3 jewe dusinyiye kontra ukumva ko mengura muremereye kandi sufate ngo nukuri muhomvye oya ahubwo gusa ico nabonye barazi gukora project nziza muga marketing irabura umuntu arasura miliyoni 16 kumugakanirwa n'ibimba amajana 3 byo gutegura inzira y'ahantu zo penyerera amafaranga akajambo kamwe kuri bore kugira abikebuke jewe vraiment kuranda gwiwanje nibaza netwikorera ama publicité badusinyisha ama contrat twironderera amafaranga dukeneye kubaka imiryango dukeneye ko imiryango ikomivukira muri twebwe kandi ntawe utera imbere adafashijwe ikindi naco umuntu imana isizova mu ijuru ngo peti yango ngo tura amafaranga aca muri mwebwe bantu amafaranga nta maguru afise nimba rero mu bw'umuca amafaranga aca muri mwebwe ni mugerageze namwe mwuguruke mumenye ko amafaranga adutunze mugabo ataruta umuntu kuko ndagoya karorero wowe wishimira aya mafaranga ufise mu mufuko iwawe ego kubwiyo nasho ko yishimye kumva ko mengo ruhatari gusa nganda kubwete ko amafaranga nta buzima agira mugabo twebwe abantu dufise ubuzima kuri no kwino si yacari ibihugu byinshi bifise indimi nyinshi ariko uravye ico kintu mw'ivyo bihugu byose n'izindi ndimi zihari kuri ino si ikintu kiduhuza n'ikintu kimwe ni cash amafaranga niyamuzo usanga amafaranga akinira ku bana akinira ku miryango yacu akinira ku buzima ugasanga umwana yemeye kurasa nyina wiwe ugasanga papa yishe umugore wiwe ugasanga manye mushwana kubera iki amafaranga urukaratasi rutabuka rukanaturira rukanasha ariko iruhande yo kuba waragiye muri sinema hoba hari yindi target ufise cyangwa woba ushaka woba ufise indoti jewe indoto zanje jewe indoto zanje sankuko nazimaze kuzigerako kuko nari ya indoto rega nta kintu kibagize jewe nta bintu byo gufata ngo ndiko niyumvira ngo ngumva ngo indoto ngo zanje ngo nkeneye ngo kuzobiki oya indoto zanje sankuzo zaheze kuko nari imvira ati nkeneye kuzoba muri entertainment canke fise ibintu nzoba nikorera by'iwanje niremeye ata muntu nkorera kuko ico nage kuvumbura hajya gukorera umuntu kenshi n'amafuti n'ubwo dushonje magana amafuti wihakarorero iyo upfuye wewe ukorera umuntu baja kuguhamba abantu so gusimbura ahubwo twikorera ivyo wacu turikane n'ivy'abandi niko bikwiye kumera jewe indoto yanje ko ari kuba umukinyi wa comedy nka umukinyi wa filme nkanaguriramo n'izindi mbibe zotuma ndonka amafaranga akira inzara bukebuke je ku ruhande rw'iwanje ku mpano ziwanje aho naringeze ku ndoto aharaho narashitse uravyumva ubu rero sifise indoto oya nkeneye kubaka ubwami bw'umuryango wanje hamwe nzogira umuryango ukomeye uvukira muri jewe nico kintu rero ndikundubaka sico ndiko ndiyumvira si indoto ndota oya ubageze kubaka sindi kundubaka indoto sanko wahejeje kuzubaka naramaze kumenya ati jewe nitwuku nkora ibi nebi nkeneye rero kuvyagura nkabishiramo ingufu n'umwete n'ubwenge bwinshi nkiyubakira umuryango bisigaye nkazoroka amahoro biraboneka yuko no muso bivanye n'ivyo uriko arashikiriza biraboneka yuko bwakeye inzozi zawe waradishitseko ariko twe turashaka kumenya yego ese uyu muhungu hoba hariho ubuzima bubi yaciyemo Imana ishimwe cyane kuko nta muntu agenda gutera imbere ataciye mu buzima bubi ariko ubuzima bwawe bumeze gute bwa bubi nyene ubuzima bwanje wayikinye gute ubuzima bwanje burabishe ni inkuru ndende ni episode nyinshi nk'iza badobari ariko ucagagura duke gusa nko twimisegonda nka 15 jewe ubuzima bw'iwanje bwahereye mu nkambi Mutabira muri Tanzania hari yahabaye mukombozi niyo bwahereye ubuzima bwanje burigina ubuzima burigina nisanga ndi Burundi mu ntara ya Rutana mu ntara ya Rutana burigina nisanga nasubiye mu nkambi Inyarugusu muri 2015 2015 2015
nisanga nasubiye mu nkambi myende majambo ivyo no bana nakoze vyose nabikorera ndi mu nkambi birongera birakubitana nisanga nagarutse i Burundi mvuga ati reko nagarutse i Burundi ateka shikerere no Bujumbura muhira shika ni Bujumbura muhira ico gihe abavyeyi wanje n'ubu bagiye kuntahura bakuze abo nito abavyeyi wanje myende majambo jewe kubera ko kuri kategori wacu jewe na mama na papa jewe nsanzwe afise oya ndi imfuvyi mugabo businkiriti imfuvyi kubera ko imfuvyi ni iri mwibarabara ngaje sindi mwibarabara kandi umuntu aba imfuvyi yabuze kimurera jewe Imana yo mwijuru yarandeze niyo mpamvu nitawe niyo mpamvu ndi hano jewe ndi imfuvyi mugabo nari nsanzwe mba kwa papa mudogo avukana na papa ariko buje bisa ngo atamujyango office nimba nosonza papa mudogo yicaye hajya akandekerana nkasonza bisipoze yuko uwo muntu ari umwicinye ku giti ciwanje ari karandimbura ndamwibagira mende majambo sanko kutamujyango ngira niyo mpamvu rero kubwira tubuzima bwanje narakubiswe n'inzara cyane niyo mpamvu no kubuza ngaha nago mvuga ibintu byerekeye inzara kuko inzara niwe mwasi wanje wa mbere nahuye nawe mu buzima nk'abanyigerekereke twabanyigekerekere n'ubu yora bincapa kadogo kagaruka ariko nikamenyera nikakumenyera rero niyo mpamvu jewe mu bo tuvukana bose bo nta buzima budanje bafise kandi twese famille yacu twaba twifuza ko papa mudogo adufasha ariko mama mudogo numvise umutaginga neza cyane ni mama wawe mama mudogo kumutaginga ugisengeze ndamutaginga ubona taginze mama wanje irankunda Salima nagira nawe mama mudogo niwe secret ryanje rero rya nyaryo mama ukweli uravyumva rero uko no bimeze hari abantu baza mu buzima tukabitwa abavyeyi bacu kubera ko bakora ivyo gusumvye n'ivyo abandi batadukoreye ugahita mu ico kibanza titiye kaje ndamwitwe mama umusore nka jewe nkafata umuntu muzima tutafise amaraso amwe nkamubwira ati wowe uri mama wanje niteka ko namunye mu kintu kidasanzwe rero twebwe inzara nabanye nayo igihe kirekire ubuzima bubi ahandi sinanzi ko nohagera uravyumva kwitwa Justin Kabasa navyo narinzi niyo mpamvu abantu bose banze bonshingira intahe kuko ndi mu bantu ba mbere bakwiswa amezi 3 n'inzara njya ikintu citwa umusigati hariya muri Sosomo mu Rutana barana mu Rutana ijya musigati bakora mu sukari ijya misigati jewe nari umujyama wabo nazindukira ku musigati sasa ku musigati bisho bazo nzogwa gisukari kubera kubura ivyo gufungura i Burundi nta mama na papa nari ifise mugabo abantu bari abavyeyi mugabo bose baranyirengagije nizi bikomeye mu buzima bw'iwanje nitayeho ivyo nagenda camwo kuko vyate ngo tuge turagira impfunyapfunyo uyundi umunsi wa nyawe umeze neza nzogutera inkuru yanje ya nyayo tuvuye kuri yo gucagagura niho uzomenya ati kumbe wa muhungu yitwa mu diaspora kubera yahuye n'iki kintu uravyumva ariko gusa ndabishimira Imana ntigeze ntererana sinigeze mfata tuzijya ngeso zo kunywa amatabi ngo urumva ngo kubera ko je nahombye abavyeyi nabuze n'ibintu kiniki nabuze n'abandera cene nifata nabi oya ahubwo nagwanye n'ikibazo mvuga ati reka mu munyabwenge nimba je ndi imfuvyi sinkwiye kuba imfuvyi reka mbe umuntu atari imfuvyi ndakubwiza ukuri nta muntu wese yombana ngavura mbana mu goje ko ntisifise mama na papa ambona kome ngo nkwije byose kubera iki nakoze system yo gukosora inzira zanje nubaka ivyo nkweneye kubaka ivyo narinze byose naravyubatse kugira mbashe kwirinda niyo mpamvu rero ubu jewe nta muryango office nuvuga ati ngo ndafise ngo umuryango ngaho abo tuvukana kiretse gusa bo amaraso yiwanje bajya mvuga ati barahari niwe muryango mugabo abo bandi baza bakomoka tutafise amaraso no family ariko bivanye n'ukuntu mbona story yawe yari igoye hoba hariho amajambo canke nk'amaslogan nk'atanu yaba yarakuyoboye mw'urwo rugendo hoba hari ibintu bitanu byagufashije kuburyo uvuga ati je narifise amategeko atanu ngenderako ya itegeko rya mbere nagira ko kwari guhindura izina Justin uravyumva iki itegeko rya mbere itegeko rya kabiri nakora ibishoboka n'ibidashoboka byose nkabijatiranya uravyumva itegeko rya gatatu kwari ukwikunda niko kantu kako karaza neza kwari ukwikunda nkibagira ko nta myati ngo ndafise ngo umuntu ku ruhande kwikunda uravyumva itegeko rya kane nagira ko nategereza kubona nari nshaka nubwo ntukwamamara ngo igihugu cyose kimenye mugabo umwe nari nshaka naramubaye kubera ko sindi muri babandi basegerereza mwibarabara
ndakubitika n'inzara nkiyicarira nkatuza nka medita rero itego rya gatanu aryo yose nagira ko nategereza gukora ibishobora kugira je famille yanje abarije ndai supporting ariko no munsi ayo mategeko atanu wari wariyemeje muri ico gihe ubona yose warayatunganije wayakoze uko byasabwa kiretse gusa itegeko rimwe ryananiye nirihe ryakonaniye ryo kwikunda tugera no munsi nuri aho ukunda abandi fise umutima mwiza bongira ubwoba ko nzopfa kare man rero fise umutima mwiza sana nanje hari ugeze kumbwira ngo niwabona ngo abantu bose bagukunda ngo muri wewe nguzonga burya wewe nguzoba wiyanga niko bikwiye kumera benshi bagukunda uzoba wiyanga kandi ngo ugerageje kwemeza abantu bose takaza agaciro fast tubone twubaka agaciro oya twubaka kujya mutima w'ubuntu gusa niyo mpamvu ntitwavutse kugira tube abansi b'abantu twavutse kugira tube intsinzi y'abadukunda gusa nubwo twokwiyanga mugabo twiyankira ku bantu beza tuko twubaka ubwami tutazi tuzokwinjira dufise ingabo n'amacumu baducongera buri mwanya ariko nitwubaka nitwiyanka ku bantu babi tuzuba tuko twicira intambara nk'ingwa nyigeze kubaho muri Spartacus mu 1909 kera habayeho ubwami bw'abaspartacus tuzuba tuko twicira ugo rugamba mugabo nitwaba tuko turakora ivyiza tubikorera abeza ndakubwiza ukuri ubwo n'ubwami bwubatswe kera ati nitwabaho turiko turakora ivyo vyiza tuzuba turiko turiyubakira ubwo bwami nukuvuga yuko twe turacari kumwe ngaha mu kiganiro turacari kumwe ari karatuyagira ibintu byinshi bikomeye cyane niyo mpamvu nababwiye ati abasesanguzi iki kiganiro naco mugishire muri ca gitabo c'ubusesanguzi kugira naco mugisesangure mukibahereze bose bacandika ahantu hajya nyene mwashize ibindi biganiro twagiye turabahereza iki naco nyene murumva ko gifise ubutumwa bukomeye gifise intahe zikomeye gifise la story ishobora kukwigisha ishobora kuguhindurira ubuzima uno musi uri kuraca mu bintu byinshi bikomeye hari gihe baza nguri wenyene oya nturi wenyene kweri twese twarakubiswe twese ubuzima bwaratuboshe ariko no musi twarabwiganzwa turabwatoya reka natwe tukuyobore wewe twaguhaye ivore igihe kininiya reka natwe tugucane ngaha aho bwuravye nabi turanakunyereza twe turiko turamubaza ati eske life story yawe yagenze gute yatwishuye yuko hari amategeko atanu yadusigure mwayumvise ariko no musi twe turashaka uno mwanya nyene turashaka tumubaza ati abantu bariko baragukurikirana ko ari benshi kandi benshi bamaze no kumva yuko ufise impano yo gusigura amafilm hoba hariho akantu gatoyi waje bateguriye kugira tugende tuberetse yuko twebwe tutamenyeko tugende nyene tubemeje yuko twe dukaze kwa kundi nyene tubatemwa akantu tunabatwenze cyane dusigure nyene kandi kantu kugira babone ati aba bajama kweri nibikorwa gusasa amajambo turashaka kuba kubitiyo surprise nyene ndazi ntibari bayiteze ukuntu bimeze surprise za muri surprise nimba bakine kubona ibirenze bagende kuri Jisteka Barisa YouTube na Facebook hama ikindi naco kubera ko hano ntabwo office mixere ntabwo office na mixere ndayibona rayifise mugabo ntabwo office imashini ndiko ndakoresha ntabwo byoshobora kunsobanura cinema ngaha kuri micro singa comedy ushobora gutera blague cyangwa nk'umurapera ashobora kuririmba ati impingira cyari ndende ariko urashobora kwigirira nene wavuzeho cinema yawe irimo na comedy jewe cinema yanje irimo comedy kuko nimba ari ikintu cyambere kiba kinagoye kubera ko bajya jewe nsobanura ivyo bavuga sinsobanura ivyo umva sinisobanura ariko hariho akanya gatoyi hagiyemo nk'agapose gatoyi batariko baravuga hakazamo kaya passage ntama numva nujya mugenzi wawe kirabiranya atacisha mu ntundi tuntu tw'ubumeshi none sukuvuga gusa kari mu diaspora ko nyene ega mba mu diaspora abo gusa niyo mukeneye ko kajya kanako kajabaho muri bumze gufata agapande gusa gatoyi kasine mu gacishe mu kiganiro hano kuri no mwanya tugezeho muce muza gufata gatoyi muce mugacishaho kugira bice bigenda kuko sinema itandukanye n'ivyo buririmbi n'ubukinyi bwa comedy nabo bandi bivuga amazina ariko rero batabikoze jengere ndavyikorera batabikoze tuzikorera kuko iyi myanda tukigisha guhosiringa brother ikorere twika prononce ndagutwara izina bro nta muntu umaze kwigira twara izina mugenzi we ahubwo baba waryubatse ku musenyi utaryubatse ku rutare ariko abafana barashaka ubereke uko waryubatse ku rutare abafana banje nababwiye reka kwinyereza rero nimba mukeneye kumenya ati reka kwinyereza urabona brother mwiba ubutaha hazuba ariho speaker ivuga si sawa hazuba ariho ya speaker ivuga muroce mu iki kijama cindabagirira
bikoze ngaha kubera ko ngaha ntabwo mfise switch kugira biryohe si sawa ariko gusa icozo gusa n'ikintu kimwe nuko ndabikora ubutaho bugira kabiri muze mutegure zirya bafure ziri ngaha izi ndiko ndabona hamwe nzora ndazikoresha switch uwo mwanya wawe nzocinda kwa kiyo ntebe uco uzobicere ngaha cinza n'icere ngaha nikorere vuga mix yo gusimbura kuguha pause petit yangu pause wa mabro manje no gwapuza kuko ati vayo hiyo kidogo niyicerere ngaha ndakwirika kandi nikorere abana twakubititse niko bro kwa kundi nyene twe turacyari kumwe ngaha ndashaka ndamaza akantu kamwe gusa weruka ko garyari bro man ubona gute sa nabi oya twe durashaka kubimenya basi umara umwanya ungana gute utaroka dushe uyikumbura ryari bavyagenze gute ndinda nkumbura dushe je ndumupangaye amazi ndayariha n'amatara ndayariha hari igihe rega amazi akama piti yangu to twamaze kuvoma hari inda to twasize ibijama ibidumu ndaki koga twoga buri kanya ariko nyene hashobora guhera basi wabuza akanya hashobora guhera umwanya ungana gute utaroga mise hari mise ngaha iminota 15 mba ntaroga nta mise hera je mbayeho kubwo koga isuku ngizwe n'isuku man burya uri umuhungu udafise isuku ntabwo buri perfect mugabo uri umuhungu ufise isuku uba uri mutu bavuga ati umenyoka Kiswahili love byamaze gukomera umuhungu avuga ati je ndafise isuku fresh je ntabwo bafise we nibona ko usa mu diaspora je ndi mu diaspora sana nije nkweze gitura kiboneka i Burundi ariko twe turashaka kumenya ca kintu ushobora kugurira wundi muntu ariko we ntucigurire bibaza ko ari giki ca kintu wogurira wundi muntu ariko we ntucigurire ikintu ugurira uyundi muntu je no kwigurira ni Rolex ivyo je no vyigurira ikintu ugurira umuntu ico kaza kari gasiri ngisi kabiri maze gucumva incuro nyinshi mugasinigeze ndacitaho urabazura kimbajije kwanza ikintu ugurira umuntu je sinigurire jewe kweri sinzi yes ikintu ugurira umuntu je sinigurire urumva rakimugurira mubavuga ati reka je ntaco nigurira reka je indaya nimugurira ntahe wigurira ntahe no kwigurira ego ntahe wigurira oya nukuri mani hari uturemwa twinshi muri no misiri nateye imbere nkunda bakobwa bafise amameshi niyo baryoshye uri kubwira ati are you okay everything Samsung utse tudafise amameshi turagorana tujye twana yo rero je umuntu nomugurira indaya kureko je ntandaye no kwigurira benshi bavuga ko ari indero ari ntuzenya isanduku ndavuga indero abo isanduku urayigurira umuntu ariko we abo nagicuritse mu mbabare nagicuritse abo yari isanduku ngo ndakirondera yari isanduku kwere no yigurira umuntu mugaje sindayigurira ngabo indaya no yikugurira mugaje sindayigurira indaya navyonze mugabo ndamaze kumva hari n'abantu bigurira isanduku akayibika abo bababizi abo baba bazi gahunda ko dutegerezwa gupfa impera n'imiruka rero inyuma yabona ubuzima bwo kwishima bwo konona bwo guhemuka bwo kwiyubaha bwo kutiyubaha byose byo dukora ngaha ku isi mu bikore muzi yuko impera n'imiruka mutegerezwa kuja mu metero 2 mutegerezwa gupfa ikosa buri munsi wamukora byase yuko woheba niri ikosa buri munsi nama nkora yazo ko ariko byarase kandi ukarikora uzi ko ari ikosa mwago mubigira byarase ibana ikosa cyo kubesha ndake si kubesha gusa genda besha sana mugabo rabize ko ari bibi mugani ko mbesha mu nzira nziza ni mbesha bwirange kuko sinuza gukubesha ntafungura nta mwanya noronka canke wa muri Amerika je ndagutwiye nka kubesha nka canke fungura mugabo uzi yuko jewe two turavugana nkuko ndiko ndakubesha ntagukura ko n'ibihumbi 10 sha no wambaye ingyajya mugabo ngerageza gukubesha mvuga ati nganda gukura ko 500 kugira fungure nubahinda ibindi inyuma twe turashaka kuguha kanya kugira ushobore gushimira abantu bariko baradukurikirana ushobore no kugira ibyo usaba JC TV ushobore no kugira akajambo nyene kimva mutima ushobora gusigira abarundi n'abarundi kazi jecho novuga icambere ndabashimire cyane mu bizwe ko muradukwirikirana kuko gufata umwanya uko turabasa gufata umuntu uko turabahinga oya nuko vyatirika jewe ndabe ugaruka nkatwe je ndugwaruka ndacara umujene fisi naka 12 ejo nzoga 13 kandi ndabatumye muri anniversaire kandi kindi naco novuga amajambo no baherekeza n'amajamba ya biri yonyene
twebwe iyi si ntituyizi ariko yo iratuzi kandi wumve yuko umuntu ari munini gusumbya uko ubitekereza. Uwo muntu ufata nk'uko bidasanzwe, uwo muntu ufata uko ushaka, uyu munsi uramwanka ukumva ko umengo namuhitana wonamwica, ariko ejo muzokongera muhure, muhure kuko siwe wiremye kandi siwe wamuremye. Bimureka kugira ishari canke kugira ifitina, mwubake ubucuti kubera ko ikintu kimwe mutaratahura. Imana ntiyakuremye ngaha kwisi zo kubinjyaje. Imana yagusize ngaha kwisi kugira umenye kategori yuko ivyo ukora vyose utegezwa gupfa, ariko kubera ko yaguhaye umutima bisabwa yuko ugira ubutima mwiza wo gufasha. Urazi igituma twisanga mu mitima ibiri? Hari igituma twisanga mu mitima ibiri ni kuno kuntu babivuga. Hari bamwe bavukiye mu rukundo, hakabaho nabandi bavukiye mu nzara, inzigo, ugwanko. Niyo mpamvu rero twisanga mu mitima ibiri. Twebwe twaje ngaha kwisi turi kwitegeko rimwe ry'Imana yuko tugiye kugirira neza buri muntu. Muga tumaze kugera ngaha kwisi turihindurira kategori, umwe aja mu vyiwe, umwe ahindura amategeko. Uravyumva? No kububaka umugore n'umugabo. Imana yasize itegeko yuko umuntu wese azotegezwa kuza ngaha kwisi ategerezwa kubaka, kuba afise umugore n'umugabo. Umugore nawe akaba afise umugabo, si sawa? Mugabo tumaze kugera ngaha kwisi kubera ko ubenge bwinshi twazananye tuvuye mu nda kwa mama, tugeze ngaha kwisi turonona amategeko ngo je nzoba ndarongora sinzorongora. Mugihe Imana iri gushiriye akantu ko gufata utegezwa kugira umugore, nimba uri umuhungu ugira umugore, nimba uri umukobwa ugira umugabo. Rero novuga vyinshi kubera ko ivyo nzi n'utuntu twinshi, mugabo ico nobabwira gusa cyanyuma nukuri mugiranira urukundo, kuko ibi muharanira naco bimaze. Uwo muntu akuri ruhande ashonje mutabare, kuko niwe azoba igitsibo cawe. Kubera ko no muri Bibiliya baravuga ati ngo mu byanshiro Yohana ku murongo wa 22:12 ati ngo hendaza vuba nzananye ingero kugira ngirire umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Nimba wakoze system yo kuba kwinosa uri njyajya uhemuka, ingero yawe n'urupfu ndibaza ucuyumva. Yeah. Fernando canke Melanine Boy nta numwe kubera katanu barishima abahungu n'ababono. Nta numwe kabisa. Ronaldo canke Dramat nabonye nta numwe. Bruce Melody Harmonize cha nta numwe ndake. Rocky Savimbi ega nubwo navuzete ko ndi kuri kabwiranya so ufite ngo nakunda ama supportinga cyane. Oya ariko ndiko ndashaka ndakubwiye babiri utoramo umwe. Murabona wenye nta numwe ndi kudatoramo. Real Madrid cyangwa Barcelona. Yo manje je sinde mufanya umupira kwiye. Kindi Moni affaire Mokens hapo sasa. Man Monkezi ntituravugana na rimwe. Moni ataramaze kuvugana. Moni ndamwankira ikintu kimwe. Ibintu vyiwe je nzohabwa ndamushwana na nshuti ya bose. Nshuti ya bose je navuye muri Amerika, ndi Burundi, ushaka ndondere. Moni afrere ikintu dupfa n'ikintu kimwe, ntaramenya stage carico. Nico kintu gituma ndamukora kamahigwe menshi. Ariho maronka amasho menshi. Amasho atari kora ibintu by'ibitangaza bimaziki. Nabe yiga creation. Stage barayubaka si bijya ibintu byo kugenda. Stage urayubaka ukayitegura. Niba yaramana Chris Brown, aremera kazana drone kamubambika imigozi kamugurura mu kirere. Babe bafata umwanya akagenda gukora amasho y'abandi nkuko Diamond yemeye agenda muri Amerika agiye kuraba Chris Brown akara performinga. Baramwerekanye nawe yicaye ariko ari ahagaze ari kararaba Chris Brown ukunda bikora. Ucura abana festival za Wasafi zageze iraba muri uwo mwaka ubaye muri uwo mwaka. Uraba amakirasi bagiye barakora kwinjira kuri stage. Nuko urabona ndakubwiza kuri Moni ya Frere n'umusani mwiza vraiment azi kuririmba kandi kinacho gafite tayi ishobora kubera abantu. Muga ikintu kimwe gusabura creation, arafise ubwenge, afise imirongo myiza, azi no kwitwara neza muri beat. Mugabo nimba kineye kuba umuntu wa mbere urenza abandi bakobwa, ni yiyanke akora ivyo abandi badakora. Ntabone ngo naka ngo nanaka. Ijya ni business, akeneye amahera, akeneye kuba ku muryango. Niyaguma agenda ngo ririmba rekana narukundo ufata kanoti bizo bimariki. Ariko twe turashaka kumenya nategure stage. Hariho indirimbo ya Moni ukunda? Man hari mu ndirimbo ya Moni yankunda imeze gute nyine wacu. Hari akaririmba kavuga iyi ndirimbo iyi nyene meje kuririmba
ryoha ryoha rondera inoti ryoha ryoha iyi ndirimbo ndayikunda urumva kubera ukuntu yitwaye muri video ku gitero cya kabiri yitwaye neza mama yangu mama yangu yavuze mama yangu ariko yari bad girl urumva bimwe ariko aravuga yari yabishoboye oya izo ni clipe na stage biratandukanye clip hagiye uri kuri kamera uri kuri kamera gusa ya Free Band Studio urabyumva uri kuri kamera mugabo uri imbere y'abajya abandi bafana bakange bavuga ati bya mukobwa n'ikindi kintu ndabira stage amaze imisi yurira nta gitangaza man nta gitangaza moni ya frere sindakwanga ariko inshuti ya bose umusabike inshuti ya bose kenda musaba nikigira umutima mwiza kite kijama gitahuri kujya mu kubaka ni kumugira professionnel kuko azi kuririmba mu Giswahili n'icyongereza n'ikirundi none habuziki kugira moni ya frere amugire international ego urashaka kuvata ngo abuze amafaranga ngaba boss ngo bangaye Burundi ngo ntibabashiramo amahera ndavyumva mani moni yobwiwe asa n'amahera abacha naho kiginge mutima kiginge cha mutima hano abandi numva wundi nako bana Saido ntibazonkiza ivyo bireke ivyo nibiguruguru n'abantu noshobora gupfa batuza no ku kaburi kanje ariko ikibazo waruzi ko ndakubaza ariko nigeze ndakubaza niki ikibazo uri kumbaza n'ikibazo kimwe kubera ko wacerewe man we wambeshe sawa wambeshe gute wanyobeje inzira untwari matana kandi bururi ndaki bakunzi ba JCTV mwakoze kudutiza kanya mwakoze kudutiza amaso yanyu n'amatwi yanyu muri abantu badasanzwe mwebwe tutabafise twe turazi uko bitogenda fresh kandi twotamba twirorera mwakoze kwandika muri hahandi nyene kuri gwa rupapuro murashirako n'ikiganda n'aya mateka birenga nyene turi kumwe na Jessica Barsa usanzwe asobanura amafilimi menshi cyane mwakunze kandi akaba ari n'umukomedi akaba ashoboye no gukina film ivyo byose nubwo yavuze ati yoko araba ex biwe mugabo twe turazi yuko nubu hoboneka diri babikora abantu bandanye mugira subscribe ku bantu batarayigira cyane twa Mr Love Babla Simba Babla Genge Megenge Songa Boy the boss at Nipiti no Tinoji one mission one people one color one target one mind and mesh cyane hasta la vista hasta luego catch up